bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwani. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba evyenja gusa endaje nazumutima. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe aho tugira tuganire ku majambo y'Imana, aho tuzi ko muri benshi cyane muriko murakurikirana umwanya nk'uyu, umwanya ukomeye, umwanya aho twama tubona Yesu akora ibitangaza, umwanya aho Satani tuzi neza ko afitiye ifuhe, Satani afise ishavu ridasanzwe kubera bama bamucitse benshi cyane, kandi izina ry'Imana rigashigwa hejuru. Nkuko mwabyumvise muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Uyu munsi rero tugiye tuvugane kuri iri jambo yanditse mu byakozwe n'intumwa igice ca 9 ku murongo wa 40. Byakozwe n'intumwa igice c'9 ku murongo wa 40 havuga ngo Petero arabataramura bose, arafukama, arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Imana ihabwe icubahiro. Namajambo y'Imana meza cyane dusomye ajanye n'ingene uyu Tabita yari agwaye kandi araremba kandi arapfa nkuko vyama vyabaye kuri benshi, maze hagera igihe Petero aramuzura. Tabita yari umuntu ameze nk'abandi, ariko hari ikintu yakora kigatuma gikora ku mitima y'abantu benshi. Benshi bakumva ko yabagiriye neza cyane. Nuvuga yaritaho imfuvyi, abapfakazi, yaritaho gushonera impuzu abapfakazi, bigatuma n'imfuvyi ziryoherwa. Imfuvyi ntizavuzwemo cyane canke ntizanavuzwemo, ariko zararyohewe cyane kuko umwana nyina bamushoneye impuzu biramunezera. Umunsi uri izina aragwara nkuko abandi bagwara, nkuko nawe ushobora kugwaye. Aragwara, araremba. Sinzi icyo gihe ko hari bitaro, sinzi ko bamujanye kwa muganga cyane ko byagenze gute, mugabo haragera igihe biranka kabisa, biraboneka ko akwiye gupfa, arapfa. Nkuko imigenzo ya miri baruzi kiziga bakidugana hejuru ku igorofa. Bakigejeje sinzi wababwiye aterega Petero ari ngaha muri gisagara, hari Yopa, kuri ubu carahinduye izina uni Tel Aviv, ni hariya muri Israel. Aravuga ati Petero ari ngaha muri gisagara. Rero nta woja kumuhamagara, baca batuma abantu babiri kuja kumuhamagara. Petero aragamburuka azazananye nabo. Ashitse acabwira abantu baraho bariko bararira, bariko bamwereka n'impuzu, kurabona bace bazanye amakanzu yashoneye, yabashoneye, umuntu wese impuzu yamushoneye, umuntu wese ibikorwa yamukoreye akazazanye, bakacamwereka Petero. Petero kumbura ibyaciye bimutera gahinda ati Imana nukuri umuntu nk'uyu ntiyarakwiye gupfa, yarakwiye kwiberaho agafasha aba bantu. Burya rero ikintu umuntu amaze kigira ico kimufashije. Ari abantu muri societe usanga atani cyo bamaze, sinzi ariyo benshi usanga muri societe ntacyo bamaze, ntacyo barimwo, ntacyo barico. Igikorwa ciwe no guteranya abantu, igikorwa ciwe no kwiba abantu, igikorwa ciwe no gutera ibintu biriya bitameze neza. Ariko Doruka yabaye umuntu mwiza, agira ico amaze mu muryango, agira ico amaze mu kibano.
aho abantu bose biyumviriye. Natangaye nsomya jambo bavuga ngo abapfakazi bose, nanzi ko bacavuga ngo abapfakazi benshi, ariko ngo abapfakazi bose. Ndvuga ko umupfakazi wese yari muri ico gisagara afise iciza yakorewe na Tabita, kandi bigatuma Tabita ahari muri akiriho yumva umunezero wiwe ari wo gukorera abo bantu banyarucari, abo bantu basanzwe. Uretse ko abantu benshi bakorera ivyiza abasanzwe babifise, bagirira neza abasanzwe baragiriwe neza, ariko utararonka inyishu yiwe si kenshi abantu bamuyumvirako. Ariko tangura kuzuriyumvira kuri abo bantu batiyumvikwa ko na benshi, batiyumvikwa ko na benshi, abo batamakazi, izo mfuvyi, abo bapfakazi. Urazi ko Yesu ari umugabo w'abapfakazi, ari se w'imfuvyi. Rero urumva ufashije imfuvyi, ufashije gukora igikorwa cya Yesu nyene, kuko ugiriye abana biwe. Ufashije umupfakazi, urumva ko ari umugabo w'abapfakazi. Rero Tabita apfuye, abagore b'abapfakazi bakaba nibaza ko bari bagize manifestation, baduga bamanuka n'amakanzu, bibaze ko baje bazanye amakanzu. Urumva byari bimeze nk'icapa bagenda berekana teraba yari yahora dushonera amahuzu, none apfuye, nawe tuzora tubigenza gute? Kumburira abatayeri bari barabuza abakiriya. Uravyumva nawe, abatayeri bashobora kuba bari barabuza abakiriya, abapfakazi bose baje kwa Doruka akabashonera ku buntu, ariko abandi batayeri urazi ko basaba amahera bakacabura abakiriya. Kumuri bari ko bararyoherwa ati none ko apfuye, rero turabe ko apfuye turabe. Ariko Imana ntiyabuze uko ibigenza, babapfakazi bararose inyishu ko Petero yinjiye ngaho yaciye abwira abantu bose ati musohoke. Petero acarafuka marasenga, asenze acarahamagara Doruka ati vyuka. Doruka aravyuka, araraba arabona ni Petero, acarahaguruka. Abapfakazi ibaza umunsi mukuru waba barakoze, bo baragize umunsi mukuru udasanzwe, babonye Doruka yazutse, bari bafise umunezero ntangere n'ivyishimo bidasanzwe. Ivyiza rero dukora ntibigenda uko, ivyiza dukora ntibigenda uko, birafise ingaruka nziza. Mu kibano birafise ingaruka nziza, muri quartier birafise ingaruka nziza, mu gihugu birafise ingaruka nziza mw'isi. Uretse rero ibiboneka n'amaso, hariyo ingaruka nziza bikorwa bizana mu buryo bw'impemu. Ibyo dukora vyiza mu buryo bw'impemu birashikira Imana, bigatuma n'ugusengera isengesho rishika byoroshe. Petero yarasenze, asenze mukanya isase Doruka yarazutse. Ntawuzi ico yabwiye Imana, kumuri yaribukije Imana ati ehiraba Mana, erega uyu mumama niwe yafasha abapfakazi. Abatayere ngaha baryohiwe, bagira bazore babasaba amahera, ariko Doruka nta mahera yabasaba. Imana agira ico ukoze kuri Doruka. Ntawuzi isengesho giwe, kwijambo ry'Imana ngari tubiya ko yapfukamye arasenga. Nawe ivyiza wakoze, igihe tuza kugusengera ku mutwaro ufise, ivyiza wakoze biraza kuvuga imbere y'Imana. Ivyiza biravuga. Umurundi yavuze ngo ukora iciza kikagusanga imbere. Ivyiza biravuga. Ivyiza wakoze mu mwaka uheze, ivyiza wakoze muri ya myaka yindi biriko biravuga. Kandi uyu mwanya nyene agira akora iki kintu. Ngira mvuge ikigira kabiri kuri izi nyigisho, na Petero yakoze igitangaza. Hari ubushobozi, hari n'ububasha mu maraso ya Yesu Kristo. Hari ubushobozi bugendana intumwa za Yesu, hari ubushobozi bugendana abigishwa ba Yesu, hari ubushobozi bugendana abantu bose bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Turafise ubushobozi budasanzwe, aho dushobora gusengera umuntu naho yoba yarapfuye akazuka. Sinzi ikibazo wowe ufise ingene kingana, sinzi ikibazo wowe ufise aho kigeze, ariko ndakubwije ukuri ko turi hano kugira ngo tubasengere. Sinzi ikibazo wowe ufise, sinzi ingorane wowe ufise muri no mwanya, sinzi kikubabaje muri uyu mwanya, sinzi kumbure n'ingwara wowe ufise, sinzi kumbure n'ibibazo bimaze mu iminsi, sinzi ko coba ari iki canke kiriya kiguteye agahinda, kiguteye umubabaro, kiguteye kwicuza, kiguteye kuvuga nabi, kiguteye kurira, kiguteye kuba umwe uri kuraba muri no mwanya.
ariko ngira ndakuremeshe ndakubwira ni hari ivyizigiro, hari ivyizigiro, hari ico Imana igomba gukora muri uno mwanya, hari ico Imana igomba kugukorera muri aka kanya nyene. Ntibirindira ku munsi w'ejo, ariko aka kanya nyene tugira duhave dusenga Yesu nawe akwibuke nkuko yibutse Doruka. Hari ibyiza wakoze, nivyo ushobora kuvuga ati je ndi umunyavyaha, ariko nubwo uri umunyavyaha urashobora kuba ufise ikintu kimwe gusa ciciza wowe warakoze, ushobora kwibutsa Imana ukavuga ati Imana nyibukira kuri iki. Doruka baribukije atakiriho, atakivuga, atacumva, abo yakoreye ibyiza batangura kuvuga ibyiza yakoze. Natwe tugira tuvuge tudondagure ibyiza ushobora kuba warakoze, maze Yesu akugirire neza. Nimba atakiza wakoze ukaba utari bwamwakire Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndaza gusengera abataramwakira kugira ngo bamwakire, kugira ngo nawe uje mu gitigiri cy'abemera Yesu Kristo cy'abamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, maze nawe ukoregwe igitangaza, maze nawe Yesu akwiteho, maze nawe Yesu akugirire neza. Tugira tuhave dusenga, ngira nsengere ingwara iyo ari yo yose. Nimba Yesu ashobora gukiza n'urupfu, urupfu umuntu akaba yapfuye, bakaba bamaze koza imayiti, bakaba bamaze koza ikiziga, bari bamaze gushikana kuri etage, ikiziga bacogeje, urumva umuntu yapfuye vyaheze, si kuvuga ngo yari yaravye, yari yapfuye. Ariko Yesu arakora igitangaza biciye muri Petero. Nuno munsi Yesu agira akora ibitangaza aciye muri jewe, kugira ngo nawe igitangaza cyawe kigaragare, nawe igitangaza cyawe inyishu yawe iboneke. Urashaka kuba ufise ibyapfuye mu buzima, akazi kawe kashobora kuba karapfuye, urudandazo rwawe rushobora kuba rwarapfuye, ibyawe birashobora kuba byarapfuye, ariko uno munsi biraza kuzuka mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazarete. Birashobora kuba byarapfuye, bishobora kuba byamaze kunukira abantu, bishobora kuba byamaze kuba nabi. Hari abariko baranezerwa nk'aba batayeri, hari abashobora kuba bariko baratamba bavuga ati yarapfuye. Turaba ingene biza kugenda, turaba ingene umugabo wiwe aza kuvyifatamwo, turaba ingene umugore wiwe biza kugenda, turaba ingene abana biwe biza kugenda. Abatayeri bari bazi ko abantu baca baja kushonesha iwabo, kumbura bari biteze ko bazoca batwara uwo mugabo wawe. Hari abifuza bati nzoca ntwara umugore wiwe, hari ubifuza ati ba bana nzoca ndabacinyiza canke ndabatwara gatongo. Bariteze barindire kupfa, ariko mu izina rya Yesu ntituzopfa, ariko tuzobaho. Hari ico Imana igomba gukora muri uno mwanya mu buzima bwawe. Tugira dusenge kugira ngo Yesu agukorere igitangaza, tugira dusenge kugira ngo Yesu agukorere ibihambaye, utwumiza abantu bose baze bamenye kusenga Imana nyakuri. Izo ngwara ntaco zizokugira, izo ngwara ntizokwica, ariko izo ngwara zizotuma abantu bamenya ko Imana ikora, bizotuma abantu bamenya ko Imana yama yigaragaza mu bihe bigoye nk'ibi. Abantu baragutaye, abantu baragufashe minenegwe, abantu baragusuzuguye, abantu n'abantu ntubiteho, we ni witeho umusaraba, ubone ico Imana igomba gukora kuri uno mwanya. Tugira dusenge kandi wizere koko, kuko Yesu agira akora ikintu gikomeye, kandi bose bazobimenya kusenga Imana y'ukuri. Reka mukanya tuhave tumviza kano karirimbo tuce dusenga.
Barakoze rero abo bana bo mu ishingo rya Pentecote mu Kamenge, ni chorale ya Sunday School yo mu ishingo rya Pentecote mu Kamenge. Uyu mwanya rero tugira dufate akanya ko gusenga, ariko mbanza gusengera umuntu atari bwa mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Nimba woba urukuranyumviriza utari bwa mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uraza gusubiramo ano majambo kugira ngo mpave nce ndagusengera. Usubiramo ano majambo uvuga uti: Mwami Yesu, ndakwakiriye, ndahevye ibyaha vyanje, ndatuye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Umanagure mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Wera uno mwanya mbaye umwana wawe, mu izina rya Yesu, amen. Reka nanje ndagusengera. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana nziza, Mana idukunda, Mana tubabaye, ndagushimiye ko wagiriye neza uyu mwene data akaba ariko arumviza amajambo y'Imana muri no mwanya. Byari gukunda ntaba ariko arumviriza rino jambo muri no mwanya, ariko Mana ko wamugiriye neza akaba ariko arumviriza rino jambo, icubahiro ni cawe Mana. Ndagushimiye ko afashe ingingo nziza yo kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mwami, umuharire utarinze kumuharurira. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete, ndaguhamagaye kugira ngo Mana ugire icyo ukora ku buzima bwiwe, umuharire. Amaraso yawe Yesu amweze rwose, ivyitwa ivyaha vyose bikurweho, maze abe mushasha. Gweno munsi yinjiye mu gitigiri cy'abana bawe, abe mu ruhongore rw'abana bawe Mwami, maze gweno munsi Mwami agire indi ntambwe idasanzwe mu buzima. Ndize Kristo kumuhariye, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Njuti mukunzi weje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kuno mwanya uraza kwegera ishengero rikwegereye, ishengero ribatiza mu mazi menshi, yoba rikwegereye riri ngaho hafi, ubaze umupastori akubwire ibiza gukurikira, canke urashaka kumbaza nimba uri mu karere kanaka ukambaza ishengero hojamwo. Ndazi amashengero menshi mu gihugu hagati, urashaka kunyandikira kuri za nimero nyene 76 96 96 96 kugira ngo ncenda kwereka canke ndakubwire ishengero ryoba riri hafi kugira ngo bagufashe. Reka rero muri uyu mwanya tugira twinjire rero mu mwanya wundi wo gusengera imitwaro. Umuntu wese rero afise umutwaro, tuwane muri uyu mwanya w'aya masengesho. Ni umwanya udasanzwe, ni umwanya Satani yanka, ariko ndagomba ko uba mwituze ridasanzwe aho tugira dusenge kugira ngo Yesu agukorere igitangaza. Hari ivy'Imana igomba kugukorera muri kano kanya, kandi Satani ndazi ko ariko arabona ko ugiye kugirirwa neza. Niyo mpamvu ashobora kugomba kugusamaza. Dusamare tubane nawe mu masengesho. Urashaka gukora aho ugwaye, nimba ugwaye urashaka gupfukama, nimba byo ukunda aho uri ko upfukama. Urashaka gufata kuri yo radio nimba byo ukunda. Urashaka kwerekana icerekana kuri kurizera, icerekana kuri kumwe natwe muri uyu mwanya w'amasengesho, kuko nanje ngira nsenge kugira ngo Yesu agukorere igitangaza. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana nziza, Mana dukunda, ndagushimiye kubw'uyu mwene data wagiriye neza akaba yashoboye kumviriza iradio muri no mwanya. Mwami, nigiye ciza cyane, n'umwanya mwiza cyane aronse wuko mukorera ibitangaza. Mana, ashobora kuba afise ikibazo gikomeye cyane, yarirutse ku bantu, yarirutse kuri binabiriya ntibyakunze, ariko Mwami waramugiriye neza, uramuha kuba akiriho kuri uno mwanya. N'abantu benshi cyane bamaze kwitaba Imana, ariko uyu mwene data kuba akiriho n'ubuntu bwawe, kumbe yararindirije kugira ngo umukore kino gitangaza cuno munsi. Turaje imbere yawe Mana, uyu mwene data aramaze kwizera amajambo menshi Yesu waravuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Uyu mwene data nawe aramaze kwizera kugiye kumukorera igitangaza kuri uno mwanya.
mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhamagaye mwami kugira ngo ukore igitangaza kuri no mwanya. Uyu mwene data arakeneye kuronka agakiza, uyu mwene data arakeneye kuronka ugukira, uyu mwene data arakeneye kuronka ibitangaza vyawe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndahamagaye ubushobozi budasanzwe, ndahamagaye ubushobozi bukiza, ndahamagaye ubushobozi butanga inyishu buboneke kuri no mwanya mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndakankamiye ingwara yose uyu mwene data agwaye mu izina rya Yesu Kristo. Ishobora kuba ari ingwara ifatiye mu nda, wangwara ufatiye mu nda ndaguhagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Wangwara ya estoma, wangwara ifatiye mu mihogo, wangwara ifatiye mu bikanu, wangwara ufatiye mu matwi, wangwara ufatiye mu maso, mu mutwe, wangwara ufatiye mu maguru, ndaguhagaritse mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ububasha bukiza buboneke, ububasha bw'ibitangaza bugaragare mu izina rya Yesu Kristo. Satani nabibo bamaramare mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndakweretse uyu mwene data ariko aribwa mu mano mu izina rya Yesu Kristo. Yesu mukize uyu mwene data ariko aribwa mu mugongo mu izina rya Yesu Kristo. Kira mu izina rya Yesu Kristo, kira mu izina rya Yesu Kristo, kira. Ububasha bukiza bwinjire bukora ibitangaza, bukora utwumiza Satana maramare, ingwara zimaramare mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ubushobozi bukiza burinjiye mu misokoro mu izina rya Yesu Kristo, burinjiye mu magufa mu izina rya Yesu Kristo, burinjiye mu nyama mu izina rya Yesu Kristo, burinjiye mu maboko mu izina rya Yesu Kristo, mu maguru, mu mutwe hose ubushobozi bukiza burinjiye mu maraso mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukira mu izina rya Yesu Kristo, akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha budasanzwe, ububasha bukomeye, nubwo bashobora kuba bamaze kuvuga ko agiye kubarwa mu izina rya Yesu, ntaza kubarwa, araza gukira mu izina rya Yesu Kristo rizima rikomeye rihambaye. Ububasha bukiza Mwami Yesu, ndakweretse umwene datagwaye ingwara bavuga ngo ntikira mu izina rya Yesu Kristo. Ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Iyi ngwara bavuga ngo nikira, ububasha bukiza bwinjire buyikureho. Irashobora kuba ari umugera wa sida, kira mu izina rya Yesu Kristo. Ishobora kuba ari kanseri, kira mu izina rya Yesu Kristo. Ishobora kuba ari hypertension, ishobora kuba ari asima, ishobora kuba ari diabete, ishobora kuba ari estoma, ingwara yariyo yose mu izina rya Yesu Kristo ndayikankamiye. Ububasha bukiza bukora ibitangaza, bukora utwumiza Satana maramare mu izina rya Yesu Kristo. Oh, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona umuntu afise amabekiye mu izina rya Yesu Kristo, yashire hasi utangure kugenda genda. Ububasha bukiza burinjiye, tangura kugenda genda mu izina rya Yesu Kristo. Gorora ukuguru utangure kugenda genda mu izina rya Yesu Kristo. Gorora ukuboko nimba ari ukuboko ko ari kumeze nabi, tangura gukora ikitashoboka mu izina rya Yesu Kristo. We waruryamye byari byanse kuvyuka, vyuka mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bukiza burinjiye, ububasha bukiza burinjiye. Reka ububasha bukiza bukora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ukugira neza kugaragare, maze Satana maramare reka imbaraga z'Imana zikore muri aka kanya. Ububasha buriko burakora ni ububasha bw'Imana, buriko buragusanga aho uri hose, aho uri mu ntari yariyo yose urimwo, muri komine urimwo, mu nzu urimwo. Yesu arahagusanze mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukira, haguruka nimba waruryamye, tangura kugenda genda, tangura kumva ukora ibyo utashobora gukora, kuko hari ububasha, hari ububasha budasanzwe, ububasha bw'Umwami Imana buriko burakora ibitangaza mu buzima bw'abana b'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga uyu mwene data afise umutwaro, akira inyishu yawe wa mwene data we. Urafise umutwaro kuruhije, ubaye mu gasuzuguro, ubaye mu bukene, ubaye mu guhembwa make, ubaye mu nzu utashima, ufungura ibyo utashima, ufungura ibyo uronka, nufungura ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Akira kwa mufungura ibyo wipfuza mu izina rya Yesu Kristo. Akira ya mpuzu mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bukiza
ubushobozi budasanzwe bwinjira aho hantu bukora ibitangaza. Nimba urifuza inzu mu izina rya Yesu, uyakire mu izina rya Yesu, ububasha bukora. Mwami Yesu, gira icyo ukoze. Erabo uyu mwene data akeneye invitation, yakire mu izina rya Yesu Kristo. Hari uyundi mwene data akeneye akazi, mu izina rya Yesu Kristo kakire. Mu izina rya Yesu Kristo ububasha bukomeye, ububasha budasanzwe bwiyerekane mu mwanya nk'uyu, aho Satani yarazi ko ashoboye kugufata ngo ntushobore kuronka inyishu yawe, bimunaniye. Ewe Satani, rekura mu izina rya Yesu Kristo, ububasha butanga inyishu bugaragare. Uyu mwene data aronka inyishu yiwe. Hari ibyo wasabye Imana, haheze ukwezi, haheze amezi, haheze umwaka, haheze imyaka, byakire mu izina rya Yesu Kristo kandi utangure kubigendera. Hari ububasha buriko burakora mu izina rya Yesu Kristo. Yesu mukore ico gitangaza, maze ikiganza cawe kibandanye kiba hejuru yiwe, maze ukugira neza kwawe kubandanye kuba hejuru yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Yari yiteze telefone y'umuntu kanaka yategezwa kumuhamagara, ariko yaratevye kumuhamagara. Mwami, ugurura bamuhamagare mu izina rya Yesu Kristo. Yari yiteze ko hariho aya mahera yiwe, akira amahera yawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami, uyu mwene data hariho amahera yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Wari witeze kuba wamaze kuburonka amahera yo kuriya wa wundi amahera yiwe, nawe riha mu izina rya Yesu Kristo. Nta deni ni mutegezwa gusigarana. Reka ububasha n'ubushobozi bukore mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona umuntu agwaye amaguru, byaranse ko ahaguruka, ntashobora gutembera, ariko ndumva ko ngoberewe kumubwira ko yohaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Hari ububasha bukiza, hari ububasha bukiza bwinjiye buguhagurukije. Uhaguruke, ayo maguru yavyimvye avyimbuke mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ububasha komeye, ububasha buhambaye buriko buragendagenda mu bana by'abantu, buriko buragendagenda hirya no hino. Ububasha bukomeye, ububasha budasanzwe buriko buragendagenda hirya no hino. Yesu ukora ibitangaza, Yesu ukora utwumiza. Reka abantu bose bamenye kuri Imana ikomeye kandi hambaye mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndatuye amamariage mu izina rya Yesu Kristo, ndatuye amaviza mu izina rya Yesu Kristo, ndatuye kwishurwa mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha butanga inyishu bugaragare, agasuzuguro kave mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bukomeye buriko burakora muri uno mwanya. Ewe Yesu ukora ibitangaza, reka abana bawe bakwizere, reka abana bawe bamenye kuri Imana ikomeye kandi hambaye. Ndizeye Kristo kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo wanye umucunguzi wacu, amen. Mwene data uri kumwe natwe, uyu mwanya tugira tuhave dusoma message yanyu yabishuwe. Nimba wishuwe utwandikire kuri message ya 76 96 96 96 96. Nimba wishuwe utwandikire message kuri izo nimero 76 96 96 96. Reka tubanze tuvize kano karirimbo, maze tuce dutangura gusoma message za mbere. Yesu abahezagire cyane. Wizere ko Yesu yabikoze, wumve ko Yesu yabikoze, wizere ko Yesu yabikoze. Nimba wishuwe vuga uti amena, vuga cyane amena, nta kibazo. Vuga amena aho uri, vuga amena. Ego mivuga amena nimba wishuwe, wumve kabisa kuri kuraba mu nyishu yawe. Ego kabisa. Reka tumvize kano karirimbo, maze cyo tubandanya dusoma message yabishuwe. Atudu gani
tugeze rero muri wa mwanya wo gusoma message y'abishuwe aho mutwandikira kuri 76 96 96 96 96 tugira cyo tusoma message zanyu z'abishuwe ndabibutse ko mutwandikira kuri 76 96 96 96 kandi turasoma izina ryanyu tugasoma naho muri nico ciza rero dusaba ko moca munavyandika kuko intahe ntugira isoni yo kuyivuga. Turasoma mu izina rya Yesu. Uyu rero wa mbere dusoma message yiwe. Imessage tutanguriye ko ni message ivuga ati amahoro, nanje ndashimiye kubansengeye, nari mfise umutwaro waru ndembeje, none Imana angiriye neza, warishuwe. Imana yabwa icubahiro. Amen amen amen. Undi nawe ati ndi Benigne, ndi mu Kayanza, amahoro, nanje ndashimiye, ndizeye ko umutwaro wanje wishuwe. Ego indi message rero ni yuyu yatwandikiye kuri 76 96 96 96 avuga ati Imana ishimwe, ndiroza gatura ndibaza ko yabaye ijambo rimwe, ndibaza ko ari ndiroza gatura, nari nihebuye, papa yahora aremvye cyane, sinarinzi ko azoshika ubu, none aracari muzima. Imana nihabwa icubahiro. Amen amen amen. Turabandanya dusoma message zanyu. Undi nawe ati ndi Damascene kumugoboka, mwarakoze kunsengera, nari maze imisi ngwaye, none nakize, Yesu abahezagire kuba mudusengeye. Amen amen. Uyu nawe ati yambu neza, ndi Claude Batazira Kimatuzi mukinanira, ndashima Imana ko iri kwirankingira, ndabashimiye ingene mwansengeye. Ego amen. Undi nawe rero yatwandikiye no yavuga ati Imana ishimwe kuko nishuwe, nari ngwaye mu Rubavu nkaba nkize, ndi Dafroza. Imana ishimwe cyane, Imana yabwa icubahiro cyane. Uyu nawe ati ndabashimiye pastor, nukuri mwarangiye neza, mwaransengeye, naho nasambana, none ubu byaraheze, ndi mu Giheta. Imana yabwa icubahiro. Uwundi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 no yavuga ati Yesu ashimwe, nitwa Harimenshi Renata, muri ko muransengera, nabonye ibimenyetso by'inyishu yanje, murakoze cyane. Amen amen amen. Imana ishimwe ko iri kwirabikora. Uyu nawe ati namahoro, ndi Bosco mu Carama, waransengeye ndi ku radio ivyizigiro, ubu narakize. Imana ihabwa icubahiro. Amen 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 amen. Imana ishimwe ko yagukijije. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 avuga ati bite, Imana irankijije umutima muri aka kanya nyine. Amen. Nitwa Kevin, Imana ibahezagire. Amen amen amen. Imana yabwa icubahiro ko ikujije Kevin yaragwaye umutima. Undi nawe ati bite Pastor Jackson, ndashima Imana, mwaransengeye ndaronka umwana, mwarakoze kunsengera, shalom. Shalom shalom. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 no yavuga ati Yesu ashimwe pastor, jewe nitwa Alice mba mwijabe, ndashima nukuri cyane gose Imana, jewe nari ngwaye ikivyimbe kukuguru kw'iburyo, kukuguru kwino giburyo, ariko ubu narakize, mwari mwansengeye, ndashima Imana. Imana yabwa icubahiro, Imana ishigwe hejuru. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 yavuga ati shalom shalom, ndi Valente kumubone, mwaransengeye ngwaye diare, naciye nkira, muhezagirwe, narakize. Amen 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 amen. Yesu ahabwa icubahiro. Undi nawe ati Yesu ashimwe, ndabashimiye ku mutwaro mwasengeye nkatabarwa, Imana ibahezagire, ndi Claudine mu Bwiza. Imana yabwa icubahiro ko yishuye uwo mutwaro n'ibindi izobikora.
ubundi rero yatwandikiye kuri 76 96 96 96 nuyavuga ati mwaramutse amahoro pastor ndi Eveline mu Rusaka mwarakoze kudusengera ikibazo twari dufise carishuwe Yesu nashimwe ahabwa icubahiro amen 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 amen. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96 uyavuga ati Yesu nashimwe ndashima ivyiza umwami Yesu yankoreye mu kumpa gakiza no gutsinda urubanza muri sentare mwari mwansengeye none Yesu yabikoze amen 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 amen. Turabandanya rero kuri message mutwandikira kuri 76 96 96 96 undi nawe ati shalom shalom ati mwaransengeye nari nkeneye uburyo bwa mariage none naburonse kandi mariage ni muri uku kwezi. Murakoze cyane. Murakoze cyane Yesu ahabwa icubahiro. Una twandikiye ni kuri 76 96 96 yunawe ati namahoro pastor ndi Didasi Mwisare mwaransengeye ciye numva mwansengeye ciye numva nduhutse mu mutima amen amen. Turabandanya dusoma message zanyu undi yatwandikiye kuri 76 96 96 yavuga ati bite pastor Jackson ndashimye cyane mwansengeye wa mutamakazi yasohotse ntiyahora byuka Yesu yabikoze Yesu abahezagire cyane. Urumva umutamakazi atahora avyuka none yasohotse Imana yabwa icubahiro cyane. Uyu nawe ati Yesu ashimwe pastor jewe ndi w'Imwaro komine Ndava Coline Matongo jewe haheze imyaka 4 ndabatuye umutwaro wuko nari narabuze uburyo ngo ngire mariage mwaransengeye Imana irabikora ndaronka uburyo ndaronka inkwano ndaronka n'imiryango ndugara inzu none ubu narakoze mariage kandi mfise abana babiri. Imana yabwa icubahiro. Hallelujah. Undi rero yatwandikiye kuri 76 96 96 nuyavuga ati Imana ishimwe pastor mwaradusengeye nari nihebuye kwimvura itazohita ngo fyatura amatafari none vyakunze muhezagirwe Imana ibahezagire. Amen amen amen. Ego turabandanya undi nawe ati ni sawa ndi Pacifique imugongo sawa urumva avuze ati ndi Pacifique imugongo ndashima Imana yampaye ibutike mwari mwaransengeye. Imana yabwa icubahiro itanga byinshi. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 nuyavuga ati ndi Tasienne mu Cibitoke nanje ndashima Imana ko yankirije umwana ishano ryari rigira rimwice mwaransengeye none umwana yakize amen amen. Uwundi nawe ati bite pastor Jackson jewe ndashimye kwisengesho mwasenze kuko nizeye ko ivyo nasavye igiye kubima. Ndi Ira. Ira ni yarihejeje kumbure ni irambona canke irankunda canke sinzi. Undi nawe ati shalom shalom ndi Emelance mu Rushubi nanje nagomba gushima nari mfise ubwoba bwinshi mu mutima ntazi ico buvuyeko ariko muhejeje gusenga Yesu yahejeje ubwoba bwose ndashima Imana cyane murakoze. Amen amen amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe pastor ndimana irakiza Chanceline uransengeye nari ndwaye umugongo none ndakize Imana ihabwa icubahiro ndi mu Kinama muri quartier Ruigi. Amen 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 amen. Yesu ahabwa icubahiro. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96 kubishuwe. Yunawe ati ndi bikora Imana Eric nkaba nagira nshime yuko wasabiye muri uku kwezi
naragwara mu kwezi kare sorry ndayisubiyemo message yuko mwansabiye kare mu kwezi nagwara nka kabiri none ubu nka rimwe canke kugahera ntagwaye ikindi nari maze iminsi myinshi ntagira akazi none ubu ndagafise ndakora nkaba nshimira Imana kubw'amasengesho mwansengeye Imana yabwicubahiro cyane. Yesu ariko arakora byinshi cyane. Turabandanya dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96 96. Yunawati amahoro pastor nukuri ndashimiye Imana kuko ndabohotse inzoga naziyevye kuko nakare naranywa ntaco vyamarira ndi uwo mu Ngagara quartier ya 5. Imana yabwicubahiro ko yabikoze. Undi nawe ati ndi Sandrine mu Rushubi ndabashimiye ukuntu mwansengeye kandi n'abanyeshuri tuvukana bakaba baramenye. Yesu abahezagire kandi abarushirize kubaha umugisha. Murakoze cyane, murakoze namwe. Turabandanya turiko twasoma message zanyu kuri 76 96 96. Turafise rero uwundi yishuwe ati shalom pastor ndi Bosco imuramvya marakoze kunsengera narakize amaso. Imana yabwicubahiro. Turabandanya rero gusoma message zanyu kuri 76 96 96. Unawati pastor uhejeje gusenga nciye numva nezerewe. Amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 yavuga ati namahoro pastor ndi Innocent w'imuramvya nagira nshimira Imana ko yanyishuye byose ivyo nayisavye ataco yanyime. Imana ihabwicubahiro cyane gose. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Turabana rero dusoma message zanyu ni kuri 76 96 96 niho murungika message zanyu maze natwe tukazisoma. Yunawati namahoro pastor Imana iguhezagire kandi iguhezagire n'umuryango wawe witangirira abantu. Naragutuye umutwaro warundemereye cyane naragira umubabaro nkarira cyane nkumva umubabaro undenze ariko aho nguturiye umutwaro ngusengere ubu ndumva amahoro. Yesu akumpezagirire n'ubu biriko bigenda neza. Imana yabwicubahiro. Yesu ashimwe cyane. Turabandanya rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96. Yunawati Yesu ahimbazwe pastor ndi Audrey mwaransengeye ugenda kanwa bwari bundembeje ariko ubu narakize muhezagirwe. Imana yabwicubahiro yarabikoze izokora n'ibindi. Turabandanya undawe ati ndi Munezero Aline mu Kinyinya mwaransengeye amaso narakize. Amen. Tubandanye twakira message zanyu kuri 76 96 kugira ngo muvuge ivyo Yesu yabakoreye mu gihe turiko turasenga canke igihe twariko turasenga. Uyu nawe ati ndagize mwiriwe mukozi w'Imana ndi Ntakiruta Yoel ndaha mu Kigobe kuri NS nifuje gushimira Imana ko naronse urusha kugendesha umuduga. Imana ihabwe icubahiro ku masengesho mwansengeye. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Undi nawe rero twandikiye ni kuri 76 96 ati ndashima Imana uhoraho Mana yanje yampaye akazi nuko mwansengeye. Imana ibane namwe. Amen. Nitwa Sindakira Vianney ariko jewe niyita narakize kuko Imana yarampezagiye. Amen. Rero bita Sindakira rero bace bahindura. Ego reka
tubandanye dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Uyu ati ndi Filiberi wibugendana mu gice ca mbere nari mfise amaesheke ariko Imana yabikoze naramenye ngiye mu wa gatatu mwarakoze kunsengera. Imana yabwicubahiro cyane. Turabandanye rero dusoma message zanyu kuri 76 96 96 96. Uyu nawe ati ego kweri nanje ndashima gose Imana kubitangaza imaze kunkorera kweri niyongegwa amashimwe n'icubahiro cyane ku masengesho mwansengeye byarabaye narishuwe. Amen 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 amen. Undi nawe ati Yesu ashimwe mukomere ku rugamba ndi Yvonne ku Musaga mwaransengeye Imana irakora ibitangaza muhezagirwe. Amen 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 amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 yavuga ati mahoro nukuri ndabashimiye cyane ndashimye ubu umwana arakomeye mwarakoze cyane kumusengera jewe ntaco mfise nobaha Imana niyo izobahemba yarakize mwarakoze kutwikorera umutwaro muhezagirwe. Amen amen amen. Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye. Turabandanye rero dusoma message zanyu nawe ati amahoro pastor ndi Sandrine mwaransengeye ngwaye umutwe narakize. Amen amen amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 yavuga ati bite pastor ndi Neserata wimutaho Yesu nashimwe jewe ndashima Imana yankijije ukuguru nari ntanguye kwihebura ariko Imana ntaco inaniwe mugume mudusengera koko bibandanye biba vyiza cyane. Amen amen amen. Imana yabwicubahiro yabikoze izokora n'ibindi. Uyu nawe ati namahoro pastor Yesu aguhezagire cyane mwansengeye nari ngwaye ndemvye cyane gose ubu none ndi mitende ndi Nadine mu Cibitoke cya Rugombo. Imana yabwicubahiro iragukiza gose. Uyu nawe ati Yesu nashimwe ndi Flora mu Imuramvya Kiganda nagomba kubashimira ko mwansengeye nkakira urubavu nari ngwaye Imana ibongerereze inkomezi n'amavuta Imana nihabwe icubahiro. Amen 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 amen. Undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 96 yavuga ati ndi Diomede mu Kirombwe amahoro pastor Yesu nashimwe hama namenye kwishure mwarakoze kudusengera mukama abanzigamire Yesu n'umwami urara. Okay iri nirindi jambo yarambwiye Imana ihabwe icubahiro cyane. Ego undi nawe yatwandikiye kuri 76 96 yavuga ati shalom shalom nitwa Augustin mba mu Mirama ndashima Imana ko yankijije umugongo Imana ihabwe icubahiro nawe udusengera Imana iguhe ayandi mavuta. Amen amen amen. Ndacakiye. Undi nawe ati mwarakoze kudusengera kuko twace twakira agakiza twebwe nabo mu nzu yacu bose n'abana bacu bose Yesu aguhezagire. Amen 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 amen. Undi nawe ati shalom shalom ndi Wilson mu Gasekebuye nanje ndifuza gushima Imana kuko yandamukije kandi ikaba yaramaye agakiza mwarakoze kudusengera. Amen amen. Undi nawe ati mwiriwe amahoro mukozi w'Imana Imana ishimwe mwaransengeye ndamenya kwishure kandi ndakira ubu ivyaha by'ubusambanyi narabihagaritse ndi Ikarusi. Imana yabwicubahiro. Ndabona rero ko umwanya ugiye ndabona ko ntashoye guheza ama message yose mwanditse
abatumvise ama message banditse tuzoca tuyumva kundi munsi nk'uyu nyene kugira ngo tuhagarikire ngaha ibindi bibandanye. Yesu ahezagire rero abishuwe bakandika message, nawe utarishugwa tuzobandanya dusenga twizeye ko Yesu azobandanya akugirira neza nawe wishurwe umere nk'abandi, kuko nawe warukeneye gushinga intahe nk'abandi, nawe aka message niko kunanira kwandika kabishuwe. Rero ntugire ubwoba, Yesu nawe azokwibuka. Yesu abandanye abahezagire, tubandanye dukurikirana ibiganiro vya radio ivyizigiro. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati umugomba gukira ni mugwani. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zantiwe